hanyuma ikindi cyantuma mfata niyo migambi burya n'umuntu atakunda gushavura adashavura ngo ashavuzwe umwe agumya ishavu ngo yanke kuvuga ngo yashavuye ibiki murazi hariho abantu babuda muga kenshi nakunze kubibona ku bamama sinzi ko mbeshe abapapa barabuda mbega abapapa barabuda bon sinabizi ngira nuko nigeze ndabibona aho nari imperereye ariko akenshi nagoma numva n'intahe canke aha twakira ama couple tubafasha nakunze kumva abamama ugasanga nibo babuda imisi ngahi gahera we yari umuntu adashavura nico gituma je nigiriye imigabo kandi yasanze na jewe ntagishavura kubera ubwa mbere kera narashavura ariko ndasenga Imana vraiment irankiza ishavu irankiza rya shavu ryatuma umukozi amena ikirahure ni urakiriha ubunyene urakiriha erega rya riba rishavu ni waba ukirihisha ikirahure riba rishavu rero nabijya byo gukankama kenshi riba rishavu ariko yasanze n'ukuri narasenze Imana ishavu muri jewe ryaraheze hamaca nigira iyo migabo duca tubana amahoro twabanye amahoro vy'ukuri muri ivyo biherero twicara ngo tuganire tugiye kuganira n'ukuri twarasubira inyuma tukavugana nkamubwira nti by'ukuri ahantu hose noba naragushavuje umbabarira mugabo subiye inyuma nkaraba nkasanga ntaho mbona ntaho nibuka jewe ariko nkamubwira ntishobora kuba ntavyibuka canke nkaba naragushavuje jewe ntabizi umbabarire akambwira ati ka navyo nibuka by'ukuri nanje nkasanga ntiyigeze ambabaza rero nagira ndababwire ko bishoboka hemwe birashoboka cyane Yesu ariwe duhanze amaso Yesu ariwe twubakiyeko birashoboka yuko zibana zidakubitana amahembe birashoboka yuko twubaka urugo mudacinyana inkokora birashoboka yuko mumara umwaka atawuravye muri nord wundi ngo arabe muri sud birashoboka hemwe birashoboka kuko twebwe byarashobotse by'ukuri aha rero burya yagiye gupfa turi mu migambi rero ati ubu rero tugiye kuryoherwa rero vya vrai kubera tugiye kuruhuka uruhuke bya bikogwa nanje nduhuke bya bikogwa nubwo mfise ibikogwa by'Imana nkora mugabo tuzoronka akaryo ko kuruhuka rero bya sawa yari yo migambi acaja kuruhuka pour dobo nanje nzomusangayo nduhuke nihagera Yesu ashimwe iyindi migambi twari twigiriye nka couple twari twigiriye iyo migambi yo guca tuvugana Serugo yarambwira les projets z'umuryango akambwira ati jya je nariyumviriye ko twokora ibi na biriya hanyuma uwo mwanya wari umwanya yuko duca dufatana amaboko mu gusenga tugaca rero rya jambo ngo babiri nibahuriza inama mw'isi gusaba ikintu cyose data wo mwijura azokibakorera twabanza kubidiskitako iyo migambi ambwiye tukabivuganako tukumva ko duhuje umutima nini akambaza ngo none uwo mugambi ubona ari sawa two utangura nkamubwira ego ari uwo mbona ngize amakenga nkamubwira nje ngize amakenga kubera iki hanyuma hari gihe ambwira tureka tubanze tuwureke cyangwa akambwira yareka tuwugire nkamubwira ati sha ibi tudahuje umutima n'inama tureke tuzobisengera ubutaha ariko ibi duhuje umutima n'inama tubisengera tugafatana amaboko tugasenga Imana abantu muri ko mufise abakobwa mufise abasore buca muramura biraryoshe cyane bagiye kubaka bazi bakijijwe bakamenya ko bazosengera hamwe biraryoshe cyane birafasha tugaca dufatana amaboko hanyuma kubera indani mu mitima yacu twagihurijeko tugaca duhagarara no muri rya jambo riri muri imigani 16:3 havuga ngo ureme kuhoraho ibikorwa byawe niho imigabo yawe izokomera ayo majambo abiri tukayahagararamwo reka tubiremeke uhoraho niho imigabo izokomera tugaca dusengera hamwe tukabiremeka uhoraho
iyo migambi yose nagiye ndabona igenda neza, ibintu bikagenda neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma iyindi migambi twigiriye, twarumvikanye yuko dutegerezwa kuganiriza abana. Turavugana tuti burya urugo serega si mwebwe gusa. Hari igihe muzoje mu mwemu muri babiri ngo muzoja mu ijuru rya kangahe babakorore, abana babakorore, abakozi babakorore. Kubera iki? Burya umuryango si mwebwe gusa, umuryango ni ensemble y'abajya bose bari mu rugo, abana bawe, abureze n'abakozi. Burya bajya bose bagize urugo. Burya birasaba hamwe no kubana amahoro hagati yacu twebwe ubwacu, birasaba yuko n'imigenderanire hagati yacu n'abana nabo tureze n'abakozi igenda neza. Nico gituma Paulo yandikiye abanyefeso arababwira kuri rya mibano yo mu rugo, aravuga umugabo n'umugore, aravuga ukuntu abana bategerezwa kuba imbere y'abavyeyi, nuko abavyeyi bategerezwa kubera abana, n'abakozi yaravuze no kubashumba. Byose yarabivuze ko bisigura ngo twese mu rugo dutegerezwa kubana amahoro. Turavugana rero yuko tuzoza turaganira n'abana kugira ngo ntihabe distance nini. Mwari muzi yuko hari abana hagati y'abana n'abavyeyi hariho distance nini, umwana aravye abavyeyi umengo ntabahamvya. Kubera iki? Muri iyo abavyeyi muri sherishushu nivyo ni sawa, murumvikana, murawuje umutima nina, mugabo abana bakababona muri kure kubugira babashikire, nivyo muricarana ku meza mukagira, mugabo bakababona muri kure. Hanyuma turavugana yuko tuzobegeza hafi muri ubwo buryo bwo kuza turabaganiriza. Noneho tweho twubatse, hari abana b'imfuvyi yasanze nyene tubana, ashitse twongera ko abandi mu rugo twari benshi, twaguma turi benshi, azananye nabajya bavuye mu ishamba. We kubera yahise aronka akazi, yemwe mu nzu iwacu hari abantu benshi bajya abagenero bose mubona benshi, la majorité bashikiye mu nzu iwacu kubera wewe yashitse aronka akazi, ari ministre wa bonne gouvernance. Urumva kandi dufise inzu yagutse, bose baciye baza batararonka iyo baja, iyo bava niyo baja, baciye bazi iwacu. Urumva twari benshi, nabajya bose babaririmbye bakomeza gusenga bose babi iwacu. Nukuri hari ahantu hasaba umuntu yize yakonje inzira ivuga kwihangana. Ariho umumama w'umuprotokole dukorana, niwe yamyambwira umuntu biheze, ariko arambwira ati jewe narakwiyumvira, nkiyumvira ukuntu uba muri bajya abantu. Umwe araza agasaba iki, uwundi akavuga iki, urabavuye mu ishamba n'amakaprice, ubu nshaka ikivuguto, nshaka ifyufyu, nshaka ngo akaza kandaba akavuga uyu mumama azoshobora aba bantu, azobabamwo, bizohava bimutsitaza. Ariko nta numwe twapfuye ikintu numwe. Imana yarantabaye, umwe wese azaragenda aja mu vy'uwundi agenda, turatinda dusigara twe nawe n'abana batoya b'abanyeshure tureze, abandi bose baraja mu buzima bw'iwabo. Ariko na n'uyu munsi turamahoro, tubanya amahoro, nta muntu twagize ico dupfa. Ndabishimira Imana. Mugabo natunzwe najyarivuga yego, kandi burya twese tugiye imigabo yo gukonjiga iryo rivuga mu miryango ntavyo twopfa, sivyo gahemu. Hanyuma abana tujya imigabo yo kuza turabaganiriza, rero tuca tutangura kuza turabikora. Twaragira umwanya wo kuganira n'abana, aho hoho twebwe twaganiriye, inyuma zaho twaba tuzi ko tuganiriza abana nabo. Hanyuma iyindi principe, iyindi migabo twari twigiriye yari yuko tudashobora kuja ku meza abana tutajanye. Nubona ko bari benshi, twaraja ku meza, bashobora gukwigwa ku meza bagakwigwaho, mugabo abandi bagaca bagandagaza turu y'imeza, mugabo twese tukabona ko turi hamwe turi ku meza. Bimwe monsieur madame mushobora kuba hano mubigira mu mbara isenda bavuze, ukazibona monsieur madame bafasha dusorori twabo cyangwa dusahani twabo hariya kukababaraza mu busheri bwa ngizi ko mwamugiye gutamikana. Burya mwari muzi yuko kwicarana ku meza harimwo ubufatanye,
harimwo ubufatanye hagati yanyu n'abana, muraronka karyo ko kuganira hagati yanyu. Mushaka kuba mudafise imeza nini, abashoboye kuja ko bakajya ko, abandi bakajya aho hafi, mugabo ntibaje kure, mugabo tukaguma hamwe. Yari umuntu wewe twashobora no kugurura amasorori atabonye ko bose baje, akabaza nakana wari kwanza kugurura amasorori bose bataraza niye discipline. Nuwari karigana banza hagarike aze tuje ku meza, umwanya wo kuja ku meza ni ku meza, umwanya wo kwiga muce mugenda mwige. Akabanza kababona bose, hanyuma tukabona gufungura. Ivyo navyo byaradufashije kubana twebwe ubwacu ari amahoro, ariko n'abana bakaba hafi yacu. Kandi uko abana babaye hafi yacu barabona n'ukuntu tubanye, imere tuba dufise, turi ku meza aho muri salon turiko turaganira, barabona imere dufise ku buryo twaza twumva abana bariko barasenga, barya twasohoye, barya tureze turamaze gusohora abatari bake, bariko baravuga ngo mana ngo icoma tukagira urugo nk'urwa mama na papa, bavuga twebwe. Urumva ko ryari iteka, nukubera baratubona uko tubayeho. Nibigeze babona dusutuye umunwa muri saro, nibigeze bumva ndamwishura nabi, nibigeze bumva na wankankamira turiko turahana amajambo, navyo bigeze. Kandi niko aba ari ukwiyorobeka, hanyuma abo dukorana akenshi mu gatondo bajya ba mama wasanga dukorana, aba protocole canke abo muri intendance, mu gatondo baza mu gatondo kugira ngo ndabaha ibikorwa vy'umunsi uko bimeze. Hari ahantu rero mvuye muri chambre nagenda nkaca ndabasanga, hama rero kumbe igihe cyose barambona, urumva nava muri chambre bo bamaze gushika, hanyuma urumva baranyobserva imere ya mbere nzanye mvuye mu cyumba. Mu nyuma niho bambwira yuko bagumye baraba imere nsohokana mvuye mu cyumba, ngo nibigeze bambona mvayo donke nsutuye umunwa bime. Kumbe mwaranyihweza, kumbe mwarandaba. Urumve umugabo n'umugore baza baje kudushingira intahe, bavuga yuko yaciye agenda nawe aravyiga, aravuga wewe yahora yumva imisi yose azinduka ashavuye mu gatondo, yishura nabi, abakozi ababwira nabi ibiki. Je urumva narasohoka nkagenda nkabagwako aho bicaye bandindiriye, nkashika ntwenga ndabaramutsa, ndababaza amakuru nyene uko bimeze. Rero mu nyuma niho banshingiye intahe. Rero hariho akantu nakunze kubwira amakouple, nagiye gusanga burya iyo turyamye tuba dusa n'abahwereye, kandi burya umwe arara mu vyiwe uwundi akarara mu vyiwe, nibyo. Hariho igihe umwe agendererwa mu buryo ubu, uwundi akaba ari karakubitwa imyuka mibi yamuteye, mukarariyo umwe wese mu vyiwe. Twebwe rero twari dufise principe ivuga ngo, kandi yadufashije. Icambere mu gatondo hari igihe namutanga kuvyuka nkagenda nkasenga iyo, mugabo dukutanya amaso mu yandi hajya mu gatondo, ikintu cambere yari kuramukanya. Yesu ashimwe. Kuramukanya kwagiye abantu bazinduka bavunduruka umwiyo Yesu ashimwe. Mwari muzi yuko tuvuganye Yesu ashimwe, hajya iyo turyamye umuntu wese avyutse haba hari silence y'umwanya muremure. Mwari muzi umuntu ari muri silence y'umwanya muremure ucumenga arashavuye, sivyo? Ucumenga arashavuye. Hagera umuntu avyutse avyuka umenga asutuye umunwa, umenga arashavuye. Mugabo urumva turabanye mu maso ubwa mbere twaca dutwenga tukavuga Yesu ashimwe, wundi Yesu ashimwe. Ikigira kabiri nukuri, kandi nasanze ari logique kumubaza wewe waraye gute. Erega nubuze uko yaraye, waraye gute? Agacambwira naraye neza, nanje nkamubwira naraye neza, canke twaraye turose uzi n'amakuru, jewe narose ibi nibi, ubundi nawe jewe vyagenzwe, jewe nagenderewe n'ibintu bibishe biki nibiki, tugaca tuvuga nuko. Okay, umuntu wese rero agaca, hari igihe twaza kuvugana no gusenga twanahejeje, ugaza usanga rero ivyo birakufye cya gisilence cyari hagati yacu. Ariko nayanda kubwira uvuye mu cyumba mutavuze ugasohoka, yewe umukozi arashaka kukuraba akiruka.
canke nawe nyene ugasanga warandamutse kubera ntawe mwavuganye. Banza muvugane na wa wundi hariya mu cumba. Banza muvugane na wa wundi hariya mu cumba, muvugane mubazanya amakuru, hanyuma nyene muce muca mu vyanyu mugabo mwabazanije amakuru. Hanyuma na kakandi nyene karyoshe vraiment mudakwiye kwibagira. Tutandukanya agiye ku kazi, ngiye ku kazi, nukuri sinigeze numva no kwibagira kumubwira. Akenshi jewe naragenda muri prière matinale, nkagenda mu gatondo, mugabo nasiga ndamusezeye nkamubwira ngo uze kugira akazi keza, nanje ndagiye mu masengesho yo mu gatondo, uze kugira ibikorwa vyiza, ari udugira urugendo rwiza. Hari n'igihe numva ndongowe kumusengera nkamurambika kw'ikiganza akagenda, ari gihe bafise inama ikomeye nkamurambika kw'ibiganza nkagenda, mugabo twarasezerana amahoro. Apana vyo kwiruka umwe ku kazi undi hariya, musezera mubwira utakazi keza. Sa nibyo. Ikindi naco nutuntu duto je niko nivugira utuntu duto mwijoro niho twarara tuvuganye programme tutagize itiro ryinshi, twabivugana mwijoro tukavugana. We niwe yatangura kumbwira akambwira ejo burya nzoba mfise amanama kuva mu gatondo uku. Ejo mfise conseil des ministres, ejo nzoduga ibintu vya gutyo muri rusanga, akambwira muri rusange. Nanje nkaca ndamubwira jewe ejo nzogenda mu masengesho, nzokwirirwayo ngaruka isahizi nizi gutyo, tukavugana programme. Hanyuma ku murango nabanzi ngo ari muri ibi, nawe akamenya ngo ndi muri ibi, nasenga nkamusengera nk'uri muri ibi, nawe yasenga akansengera nk'uri mu bikorwa ibi. Rero harabubakanye batazi kuvugana programme ya lendemain, ariko kandi biba bikenewe kugira ngo umenye ari mubiki. Ni bimwe havamwo kwikekana, hakaba kwikeka. Urumva ntiwamubwiye ivyo uzoba urimo yatevye. Urumva none ngiye kwirirwa mu masengesho mvayo 12 zo ku mugoroba, yatashe kumbure saa 8 yambuze saa 9 sangapi, urumva sinavuze. None mwumva yo burakubaza ngo ndi cyangwa amatelefone acaguma cyana uri hehe, ariko namubwiye ko ndi mu masengesho ntiyirirwa arandondera, arindira za saa 12 nkataha. Nanje ndamenya ngo kumbure uwo munsi nabaye muhira midi, nkamenya ngo conseil des ministres hera 14h hera 16h, sindamurindira cyangwa ngo nze kumustressa ndamutelefona uri hehe. Kuvugana programme navyo byabaye ibintu biduha kubana amahoro. Nimwumva ko ari ukuntu duto mugabo nutuntu dutuma mushobora kubana amahoro, nimwikekana. Ikindi naco twumvikanye, ikicoco twacumvikanye akiriko aranfiansa, aransaba, arabinsaba gushika hafi yandika ku rupapuro. Murazi ko ako gapapuro no umunsi ndagafise ko mu 99 91 jewe yafianshije imyaka 6. abona twari tuzi nanye twari tuzi nanye mu 91 niho yanyandikiye ako kantu, aransaba ikintu, arambwira ngo ndagusabye fidelite. Nanje je te promets fidelite. Burya hari fidelite hagati yacu, ntuzonyikeka sinzokwikeka. Yarinze yitaba umuremyi, jewe ntari umuntu nza kuraba mu telefone yiwe ngo nikange ngo arikavugana nande, ngo nikange ngo ninde yamute. Nashaka yisigaho, nishake mbone message. Nta nama message yakunda kwandika, noneho naho yona yandika. Nishake mbone ko ari umumama muhamagaye, kubera ikinca nikeka yuko bavugana ibindi atarakazi. Iyo fidelite yansavye narayimuhaye, ni naco cyantunze le 8 ans.
imyaka 8 nakubitiza kuri nawe ngo ndabona écriture yiwe na signature yarayishizeko nyaru signature rero rwari ruteye ubwoba ukamengo ndabona na gwa signature aho yarukubise ariko aransaba fidelite nkumva ntegerezwa kwiyubara nkumva ntegerezwa guhunga urahungerega bariho sha baba kureza ijisho bariho kandi nababwiye ko nari nkiri muto ariko naribuka ibyo twavuganye iyo fidelite kwikekana biratuma abantu batabana amahoro ariko kandi bikanava kubera kutavugana burya tuba dukwiye gukominika n'utuntu dutoya vraiment kumubwira ngiyaha burya ndaza gutebayo cyangwa ubonye utevye ukamwandikira hariho umugabo n'umugore nzi babanye nabi n'uyu munsi babanye nabi bapfuye kukajya muri mission akamara 3 jours ari hanze atamubwiye ngo narashitse canke sinashitse navuge ngo umve akagenda akazogenda agaca mubwira ngo urumva ngo nari nabuze connection uwundi munsi bari bagendanye na nyakwigendera bagendanye ndamubwira ntuzi n'amakuru ku telefone jewe ya telefone bashitse kubera nari nzi umudamu yari yaranyitwayeko cyane ndamubwira ntuze guhi telefone naka umwegizija telefone madamu amubwire ko yashitse kuko twe hari gihe byaratworohera wasanga dufise ajya maroming usanga akora no hanze mu kurindira ko abandi baronka amakarte SIM biki twebwe twarashobora gukominika mugabo naho mu bisanzwe abandi baca bashika bazirondera vyihuta kugira ngo babwire ba madamu canke ba monsieur ko bashitse amahoro wewe inyuma y'imisi 4 akaba ari ha telefone ngo twarashitse umugore yahangayitse ariko wewe baragenda bageze muri transit Nairobi tugeze Nairobi agaca mbwira ngo tugeze Nairobi turarindire tuza gusubira kurira sangapi bagera ahandi tugeze ahanaka ico kintu kikanyohera vraiment nkumva nti yego turi kumwe nawe yabari mu rugendo nkumva ko turi kumwe hanyuma najewe ngiye rero urumva nyene wewe yarabikora gose hari igihe nashika rero nkaja mu nkuru nkaca hajya usanze nk'umuambasaderi muzinanye mukaja mu nkuru hanyuma yo nkaca nibuka yose na telefone cyamvuga ambasaderi wankojeje ikosa nkaca telefone ambasaderi agatwenga ngo harira wakoze ikosa kubera ntamubwiye ko nashitse umuambasaderi umwe yarambwiye ngo byaranyigishije bimwe wahora ukora ugaca telefona uvuga aho ugeze byaranyigishije urumva ko byigisha n'abandi kandi burya kugira ingeso nziza zikigisha abandi ni byiza rero aha ushobora kudafata mission ya kure ukaduga ruguru ukamubwira uti ndashitse urashaka no kugera mu nzira ukamubwira tugeze aha kandi urugendo ni gwiza cyane tumerewe neza ariko ivyo ni ibintu irega nivyo bikomeza urukundo nivyo bikomeza urukundo ntimurondera ibintu binini muza gushuha ngo amakado yamuzanira utamubwira ati Yesu ashimwe waraye neza ikado umuha une fois l'année nayo ako kajambo nakimisi yose utwo tuntu duto nitwo dukomeza urukundo kandi utwo twinjira muri communication yo hagati y'abubakanye kandi communication murazi yuko ari ikintu gikomeye cyankenegwa cyane iyo hari ukutavugana ibintu bigenda nabi iyo hari ukutavugana haba kwikekana iyo hari ukutavugana umuntu aca yibwira akibwira ati ngira ngo kwibwira n'urudayimoni rubi umuntu ashaka kwibwira kuba ku musozi akibwira akaguha umuhabara akamukuremera neza kubera iki hatariho kuvugana ariko hariho kuvugana bigenda neza ikindi kuba muri transparence gukorera ibintu ku mugaragaro ibintu nyene ku mugaragaro ivyo byatuma taco tunyegezanya turi kumwe gahema aka kantu mukumve neza byatuma taco tunyegezanya ndababwira yuko hari urugo rwasambutse n'uyu munsi umugore ariyo umugabo ariyo bapfuye
kutavugana byose. Umugabo yari inamuye arubaka inzu irahera quelque part sindahavuga arayubaka irahera. Umunsi umwe umugore aza yumva mubwiye ngo madame uratangura gutekera hari vendredi uratangura gutekera ejo samedi tuze twimukirehe twimukire mu nzu y'iwacu iri hehe ahanaka mu nzu y'iwacu kandi gavyari ivyo yari yayubatse neza yaragiriwe ubuntu yari umuntu afise amahera ntayo yasaba umudamu nubwo nawe nyene yari ayafise arayubaka bien atigeza amubwira kandi nimwe mwibaza ngo yashaka kumukubita surprise yari umuntu anyegeza ubuntu bwose yaranyegeza ntiyarazi umushahara hembwa ntiyarazi kubwo kumvira yimuka vya nabi barayibamwo vya nabi baratinze umuriro uraka umwe ajiwe uwundi ajiwe. Twari twaragiriwe ubuntu tuvugana byose amadokima umwe azi umwe ahabitse uwundi aho bibitse tuvugana byose nofopa ko munyegezanya ubufaranga umuntu akanyegeza hariya agakonte katazwi ukaza umuntu akubwiye terega umugabo yari afise konti ino yari afise konte credit adusabye credit twayisabira hamwe akambwira ngo uyu munsi kuri credit narungitse kwa maheraya hasigaye ko turi hayangano kuburya narinze amahera asigaye ko turi ha kuri credit narinda yazi akanyereka document yasabiye ko credit aho ayishize kandi ni jewe yasinyisha nk'icabona abandi baje gushira bahariya kazusanga irumva nyene nuko rero byaranyoroheye cyane gose byaranyoroheye nkavuga nti Imana nivyo aragiye nta bintu bisigaye nta nzitane ansigiye kukiriyo naguma mbwira abantu nukuri uretse deni ry'urukundo ansigiye nta deni ry'ikintu atankoreye nta deni ry'urukundo yanyimye nta deni ry'ibiki ntaryo nsigaranye nta gahinda mfise k'ivyo ntamukoreye nategerezwa kumukorera nta deni mfise ubu reka kumukunda mukiri kumwe uzoze kumwikundisha yagiye mukunde umufate neza umuhekeya muri kumwe nivyo umuhekeya agihumeka nivyo hemwe nivyo kugira kubera ashobora gupfuka asigara ufyuye amaso iyo menya izi inyuma iza inyuma nyene mukunde umuhekeya ukimubona jewe sinigeze nicuza naravuze nti Kazima yarangije neza narumvise amakuru ko yarangije neza yaradugije ibiganza arasezera aravuga ati umuryango ndawushize mu maboko yawe igihugu ndagishize mu maboko yawe. Ngarutse gatoya kuri iri jambo Imana data wa twese tuyishimire byose muri couple iri jambo muze murari soma ribegwanye bugirira ijambo riri n'ubushobozi muri couple cyane gusumba ku muntu umwe muri couple mwigira imigabo yo gushima muri byose wewe kubikwerekeye mbega agucinya inkokora shima mbega aragutwengeye shima mbega aragukubise shima muri byose bibiri bivuze ngo muri byose ni mu bibi na byiza muri couple turakwiye kuryubakira ko umuntu akaryubakira ko gushima muri mukigira imigabo yo gushima muri byose mubuze mushime muri icoma abakobwa bacu n'abasore bacu aya majambo tukayabatekerera
bakazogira intango y'urugo bobo babihereyeko. Mugende mutwarire ijambo muryubakire ko ryo gushima muri vyose. Nimwaronka ibibondo muze mushime, nimwabibura muze mushime, nimwatunga muze mushime, uko bizogenda kose muze mushime. Baho neza cyane. Nababwiye utwo tuntu duto twatuma tubana amahoro. Hariho ikindi cyatumye muri utwo duto. Yari yarambwiye ikintu, arambwira ngo ndakwibira ibanga, ngo jewe ndakunda mama. Mwabyumve ba mama? Aba mama turi kumwe nibo ndiko ndabwira, ngo jewe ndakunda mama. Ashobora kutabikubwira wewe mugabo urakumbura urabe neza. Arambwira ngo je ndakunda mama. Weko ngo je ndamukunda. Bukebuke ngo nawe uramunkundira. Ntego nzomugukundira. Mugaca ndumva icapfuze. Yuko hamwe no mushaya ko twobipfa. Canda mumukundira mama. Turinde kubipfa. Turinde kubipfa. Canda mumukundira. Nagerageza kutagira akantu konteranya na mabukwe. Na n'uyu munsi rero turakundana. Uyu munsi mabukwe ni jewe yumvira impuhwe. Yo mwana umeze gute? Muramahoro. Uramanutse. Yo mugenda amahoro mwana mushika amahoro. Akanyumvira impuhwe jewe. Ndamumukundira, naramumukundiye n'uyu munsi ndamukunda. Rero murashobora gupfa kutamukundiye nyina aba bafise. Kutamukundiye nyina mukabipfa. Uzogerageze umukundire nyina. Kuko burya natabikubwiye aramukunda. Aramukunda. Uzumukundire mama wiwe kugira ntimubipfe. Yesu ashimwe. Nuko rero nutwo tuntu mugerageze muvugana ukuri. Muvugana ukuri. Pardon ntikave hagati yanyu vraiment. Ka pardon ni gatoya ariko karubaka urugo. Gusabana imbabazi nukuri nico gituma tutagira ibyo tuza kwegeranya umwaka uheze. Kuko n'akantu gatoya yo pardon hari igihe yambwira ikintu yantuma ikintu nkasanga nibagiye ikintu cyambere niba utakumubwira ngo pardon ashambwira urakunda kwibagira oya ndagusabye ureke kubirema ko nkunda kwibagira byo hava biremeka. Mbabarira gusa umbabarira umbwire ko mbabariye nta bindi nureme ko nkunda kwibagira. Hanyuma bigaca bihera pardon merci na hariya hose merci. Hariho igihe umengo ntaca merci. Hariho igihe umengo ntacabaye. Il faut dire merci. Reka mama wanje nigiye. Merci ni nziza irubaka. Irubaka urugo. Mengo nyene merci vice versa ariko. Kuko nawe udakwiye kuvuga merci. À moins que ni vice versa. Umwe ni merci undi ni merci. Kuko burya mbisa reka nisoze ngende. Ariko reka nsenga Imana. Nsenga Imana gatoya. Nshobora kuba nabarambiye ariko murakoze kutanca intege. Yari partage ya experience gusa reka mvuge ikindi kintu kimwe. Nigiriye imigabo je
kuko burya umuntu wese biramuraba kubimwerekeye. Atara imbere yuko ava hariya narigiriye imigabo, ndavuga nti nije ibyo ngaha, ndavuga nti jewe kera sinari bwasoma ijambo ry'Imana, ariko ubu nasomye Pawulo yarandikiye Abikorinto mu gice c'indwi umurongo wa kangahe utomboze wa 5, aravuga ngo ntimukimane, ngo shiti mwumvikanye uburyo bwo gusenga. Jewe mama wanje ca ndisengera ndivugira nti Mana ko muciye mugira isoni. Jewe rero ca ndasenga ca ndavuga nti Mana jewe ubu narakijijwe kandi iri jambo ndarisomye burya mubo yajyandikiye nanje ndimwo, rero uzundinde kwimana canke gutanga uburozi. Erega abatanga bagatanga uburozi, gutanga uburozi no gutanga ibintu ukamuha vya basitu, ukagaburira umuntu. Navuze ko ugaburira indya, navuze indya ukamuha vya basitu, ubu mugaburiye uburozi. Uzundinde narigiriye iyo migabo. Abamama jewe nigiriye iyo migabo. Hama rero ndavuga nti burya ngwaye azobabona ko ngwaye, nkomeye azobabona ko nkomeye, ariko arinza vyiyumvira nk'ubabona mfise intege nke mu mubiri. Nukuri arinza vyiyumvira nuko azobabona ndabishobora, sinzovuga no canke ngo na ishavu biki ngo nubana ko ngwaye yaba ari na kwa kundi nyene bya nico naco hemwe, nico naco cyaratumye bigenda neza, nico naco cyaratumye bigenda neza, kuko nari nigiriye imigabo, jewe. Urabona Bibiliya ivuga ngo shiti mwumvikanye uburyo bwo gusenga, nako narakizeko. Sanga ni hahandi igihe wemerewe kubireka ni cagihe, kuko hari abagore baca baja mu mpemo ngo ndi mu minsi 3, ndi mu minsi mu mwuka. Shiti mwavyumvikanye, mutavyumvikanye ngo muvyumvikane ngo mubwire uti burya nabirya navyisonzesheje, rero uzuntabare akakwemerera tego mugabo ntuzoje nako. Arashaka kukwemerera tego kandi bikabavyo, ariko kandi binamugoye nta cyaho uzoba ukoze kuko ni gwawe. Ucugaruka ya Mana wabwira ugacibwira turabona ko vyagoranye. Urabona ko vyagoranye, naho nari navuze ngo navyo nta birimwo, rero urabona ko vyagoranye. Bacibwira uti mbabarira mugabo urazi ko ari gwanje nyene. Ndiga kuri ako kantu ngo shiti mwumvikanye uburyo bwo gusenga. Hari igihe nagira amasengesho ya jenyene we watayarimwo. Twumvikane ba mama, ushobora kugira jeune ya wenyene we watarimwo, kandi umuntu atari muri jeune abari muzima. Ndiyo baba abari muzima akomeye ari muzima. We kubera uri kurasenga kumbure kubera umaze 2 utarya, umaze 3 utarya, ushobora kumva vre mu mubiri atacu gusaba, ariko wibuke wewe ko ari kararya anywa umubiri ukomeye. Uwundi munsi ndagira amasengesho y'imisi 6, nari mu mwimenyerezo yo kuza ndaduga, nari ngeze kuri 6 y'imisi 6.
mugabo ndamusaba uruhusha jewe ngira amasengesho y'imisi nyinshi 6 ubu niyo ngezeko rero nagira ndagusezere ko ngiye mu masengesho mugabo naraho nyene ese ngo kwisonzeshereza mu cyumba ego mama ngwego ni byiza cyane kuhaje zo gusengera Imana izogushoboze sawa ndagejeja mugabo kwisonzeshereza mu cyumba nifo ariko naribuka wewe ari karafungura karanywa ni muzima ingufu arazifise kandi nkibuka yuko rumva nubwo namusezeye sinigeze vraiment mvuga ngo eka navyo navuze ego nuko rero sije no hahera reka ndabasengere kugira ngo Imana yo mwijuru ibahe ingo nziza iguhe urugo ruhire muri bwinshi sinzi uko bokivuga ingo mpire ntumbaze mugabo iguhe wewe urugo ruhire kugira ngo uyu munsi novuga ngo winjoyinga ubuzima akiriho nawe ukiriho ku buryo kandi ikindi naco s'il vous plaît nubona ko muriho ni mubeho muzi ngo ejo hirya y'ejo uzotangura sindamuzi ariko umwe muri twebwe azopfa Yesu atagarutse tugihumeka impwemu z'abazima umwe ashobora gupfa nivyo jewe nahora ndavyiyumvira nkabibamwo tukiri kumwe nkavuga uzotangura sindamuzi hanyuma mugabo nakunda kuvuga ngo mana sinikunze ko nobaho ariko numva ntifuza kumutanga kubera iki kugirira impuhwe abapapa kubera turabakunda abapapa hemwe turabakunda tubagirira impuhwe muzi n'amakuru igituma tubagirira impuhwe hari ubuntu buto buto bushoboye abamama umupapa apfakaye bimugora vraiment bikamugora papa wanje amaze kubura mama amaze gupfa nitwe twamusabye tuti papa turakwinginze urondera uwundi musaza mwobana kuko papa byari icyari kimugoye nimwave mwaza ngo ni bya bindi byari bimugoye oya kumenya ibyo bateka urabona ruguru ibiharage babika mu kimuga papa kuja kudaha ibiharage mu ngunguru n'umukire papa afise ibiharage byinshi amayimbura byinshi agashira mu ngunguru kuja gudaha ibiharage mu ngunguru ngo bateke kumenya ivyo bagerekako papa byaramugoye biramugora vraiment biramuruhisha turamuha umukozi uwo mukozi biranka turamusaba papa nukuri turongora turabigusavye kandi yarashaje rongora hanyuma haraza umumama uwo mumama aravyiyoki papa nyene akaru ibyo byo kurondera ibyo guteka ni nubundi buntu buto nibwo bubagora jewe rero nari gihe namwiyumvira ko nkavuga numva ntashaka kumutanga byo mugora ukamengo ndamugiriye impuhwe byo mugora ariko nkavuga nti sinzi uzotangura uwariwe ariko reka suppose hamwe yontanga mbega no vyifatamwo gute mwaba mama mwaba papa tube twitegura tugihumeka ni nka kurya uri mu kazi urashobora gusuppose ati mbega nk'uko ndi mu kazi hamwe akazi kohera
nobyifatamwo gute? Urazi ko hari abantu akazi gahera baca baja gusambana akazi gaheze. Akazi gaheze umengo n'inzu yamwubamyeko. Oya urasupoza ukavuga uti nobaho. Reka rero umwanya katarahera nshobore kuziganya utu, nshobore kubigenza uko. Ukitegura. Naravuga nti mbega hamwe ko dutegerezwa kuzopfa hamwe ari we yontanga nobyifatamwo gute? Mbega hamwe maze kuba umwungere nkavuga nti mbeko ndumwungere bakaba baduhamagara bari twe tubavugira amajambo kuri anterema, mbega nanje nohamagara uwundi mwungere ngo avuge canke nije no kwivugira jewe no banda namuzi no vuga ivyonzi. Maca mvuga nti reka numve nkicara nkavyiyumvira. Jewe hamwe nk'ubu yontanga jewe novuga ijambo no kuri anterema kuko ni jewe ndamuzi, numva ari je nogira ico mvuze, numva ari jewe nyene no bafise ico kuvuga gusumba abandi. None uje kukuvugira rega ntavyo abafise, ni jewe guserura ikiri muri jewe uwo munsi. No vyivugira. Hajya burya nico gituma navuze kuri anterema vyaturutse muri bimwe nahora nitegura kukiriyo. Narasupoza nti mbega nk'ubu kukiriyo no vyifatamwo gute? Nkavuga nti none kukiriyo nanje no gumandira. Oya nkavuga ntoya Bibiri ivuga ngo ntiturire nk'abatagira ivyizigiro. Oya no fata ijambo ry'Imana tugasangira na bene data. Turazi ko ari byo vyambayeko. Twarasangira ijambo n'abaje tukaganira amajambo y'ubugingo, hanyuma nyene tugasangira amajambo y'Imana nkabaremesha, kandi benshi abaje barabizi baza bariko bararira, hanyuma twabonana bigaca bihera. Rero ni mubeho neza, mukundane, mugiriranire ibyiza. Umuhekeya gihumeka impwemu z'abazima nawe aguhekeya gihumeka, muzihane mugihumeka. Ntimubeho nk'aba indifférent. Hari amakouple umugabo n'umugore abaho nk'aba ngo ni culture burundeze. Oya muhekeya ukwiye kumuha, nawe aguhekeya ukwiye kumuha, kandi si birefu. Erega si birefu, ni karibu, ni kumwibutsa ko umukunda. Ese kubwirana ngo murakunda hamwe muriko murambikana ndagukunda nzogukunda, bigaca bihereraho. Kongera kumubwira ngo ndagukunda bigaherera iyo. Oya nukuza muravyibukanya. Erega ijambo rirarema. Plus uzura mubwira ukagacishamwo umuciye kati burya nagira ndakwibutse ko ndagukunda. Jewe ari gihe jewe yabimbwira mu ruririmbo. Hajya rero yari umuti w'ijigo. Yari umuti w'ijigo, yarashobora kuza mu cumba nkumva arakompoje ururirimbo mu gifaransa, je t'aime akaririmba ariko arambwira ngo ndagukunda mu ruririmba komporeje aho nyene rutagira refrain kwa je t'aime. Undi musa agahindura igiswahili nakupenda pete n'ibindi vyinshi agahindura mu ndimi agomba. Rero sibindi muze muribukanya ko mukundana mugihumeka. Ego bizoba ari vyiza cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukwiyamashi mwe Yesu, imirimo ya wiranangaza. Hari ivyunkorera narasenga, unde mu mutima mu rugendo.
ubuzima bw'abubakanye n'urugendo burya kandi rutari ruto. Reka muve hasi dusenga Imana kugira ngo Imana ibashigikire muri urwo rugendo, Imana ibane namwe muri urwo rugendo, muzorusozera amahoro, muzorusozera amahoro, muze murangiza amahoro, bizoba ari vyiza. Urugo rwiza rurimwo amahirwe n'ijuru ryo hasi, nk'uko urugo rubi ari gehinomu umuntu atarayijamwo. Nico gituma iri juru ryaha hasi dukwiye kurirondera kandi birashoboka. Yesu nitwamwubakirako, hanyuma tukabana tuganira tuvugana, hari ikiyago hagati y'umwe n'uwundi, mukabana mwubakiye kuri pardon, mwubakiye ku masengesho, mwubakiye kuri merci n'utundi duto duto two kwitwararikana. Nagira ndababwire ngo muzobaho neza, hanyuma kuja mwijuru kuzoba rugusasira. Ariko abantu batabanye neza ngaha mwisi no n'ijuru sindi sure, nta ubizi umuntu ashobora gupfa bitari bimeze neza, nta ubizi. Umuntu Yesu ashobora kuza mwari mu nduru, urugo rutarimwe amahoro, c'est pas sûr yuko iherezo rizoba ryiza. Nico gituma isengesho kugira urugo ruba amahoro rirakenewe cyane. Data mu izina rya Yesu turagushimiye cyane gose, turaguhimbaje, uri mwiza kandi ugira neza, uri wo kwizegwa. Data, iyo tugufise n'amahoro kandi tukubakiye ko ibintu bigenda neza, Satani nawe n'umwasi w'ivyiza aratera ingo, akazana kudahuza umutima, akazana kutayaga n'ibindi bitandukanye. Ariko ndasengeye amakouple ari hano, mbere n'abandi bose batari hano. Erega amakouple yo mu nzu y'Imana abaye meza, n'ishengero rizoba ryiza. Mwishengero bizogenda neza, ubumwe, haba urukundo, bigende neza, haba amahoro. Ariko habaye injyane mu makouple no mwishengero tuzadusanga bitagenze neza. Nuko rero ndasengeye abantu bari hano, navuze byinshi bitandukanye, ndabapartaja experience, ndasengerera aba bari hano. Kumbure mwami hari ibindi bashaka kuba bakora vyiza bisumba n'ivyo, ariko ico nsaba ni kimwe, nuko wobashoboza bagahuza umutima n'inama, bagakorera muri transparence, bakavugana ukuri mu izina rya Yesu Kristo, bagihumeka umwe wese yitwararike mugenzi we, umwe wese yitwararike ko mugenzi we amererwa neza, umwe wese yigira imigabo muri we yuko yokorera mugenzi we ibimumerera neza kugira ngo amuruhure umutima. Kandi ahari urukundo ibintu biragenda neza. Ahari nayo mapardo yose urukundo rurahaba. Kandi urukundo rutuma abantu basabana imbabazi, kuko umuntu atumva yogirira nabi mugenzi we. Rero ko umugabo n'umugore babwirana ko bakundana, pardo yo yitegerezwa kuhaba, uko abakundana umwe niyo kwifuza kubabaza uwundi. Nuko rero bagirire neza bari hano, abo bari bafise utuntu tutagenda neza, kumbure bari bafise ibibaruhije mu miryango, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo bagirire neza, ubagendere, haba impinduka, ikiganza cyawe kibakorere, ubushobozi bwawe bugendere ingo zabo, abari baratandukanye mwibanga mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo ugire icyo ukoze, biragushobokera ko wongera ukabasubiza hamwe, bagasabana imbabazi, bakongera bagahuza umutima n'inama mu izina rya Yesu. Ibi rero birakwiriye ko aya makouple abaho neza kugira ngo babere ivyitegerereza abana babo. Urugwaruka rwo mwishengero nigwa babona babana neza, bazoba bariko barabamira ivyamwa vyiza mu miryango. Abana tuba tureze, iyo babona tubanye neza nabo baragenda bakabana neza, ariko iyo bakubitana nabo baragenda bagakubitana uko nyene. Rero Mana utabara imiryango iri mu nzu y'Imana. Yesu ko dugufise, ndakwinginze ushigikiriye imiryango, abo ushigikiye ibintu biraguma, ngo niyo botemba niboshika hasi gose, bashigikire rero ubagirire neza, bame bashima muri vyose, bame bashima mu miryango, habe kuririmba zaburi n'amatazirano y'ivyamwemu, bagiriranire neza, umuntu wese agamburukire mugenzi we nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Uzoba ukoze cyane mwami mwiza, uzoba ukoze. Nuko rero turagushimiye
turagushimiye dusengera n'abana b'abakobwa n'abasore bari inyuma kugira uzobagirire neza bazogira ingo nziza tubandanye kuva mu bwiza tuja mu bundi uzoba ukoze cyane izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo